Ibintu bisubiye kuyangara cane nga mu gisagara ca Bujumbura, inkuru iriko irahanwahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ndetse inkuru ziriko ziravugwa mu masoko yacu atandukanye nijanye n'amagara ya General Arengiyome Bunyoni, aho kuri ubu ngubu benshi bariko baremeza yuko uwo yahoze ari umwubahwa muri leta ya CNDD FDD kuri ubu ngubu ngashobora kuba yapfuye. Muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru yihutirwa cane duhejeje kuronka ico bikoze, bamwe n'abandi babona yuko nge ibara ryoba riguye mu gihe President Evariste Ndayishimiye yoba yarubahutse gukora ibara nk'iri, aho amakuru ariko aradushikira avuga yuko General Arengiyome Bunyoni yimuriwe muri bitaro vya Kira Hospital, ariko nanone ababonye asohorwa bakavugwa yuko yagiye apfukapfutswe umengo ni ikiziga, aho bamwe n'abandi bariko baratubwira yuko ibintu bitagiye koroha nga mu gisagara ca Bujumbura, amatelefone ariko aracicikana. Inkuru yabaye inkuru, General Arengiyome Bunyoni koko yoba yapfuye conke nuko yoba yenda arwaye cane kugira ngo yingururizwe mu bitaro bishobora kumufasha kubijanye n'amagara yiwe. Ico bikoze, bamwe n'abandi babona yuko ibintu vyoba bigiye guhindura isura ni mu gihe mu bihangange vya CNDD FDD vyari bigize iminsi birakora amanama y'urutavanako binginga President Evariste Ndayishimiye ngabe yatezurira uwo yahoze ari umushikiranganje we wa mbere w'iyi leta nyine y'u Burundi, nyuma yuko asimburwa na Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu nabwo bivanye nuko igihugu c'u Burundi kiriko kirategekerwa mu rugo rwa President Evariste Ndayishimiye, ivyinshi bigizwemwo uruhara n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu na Gervas Ndirakobuca akaba ataratinze ko Angeline Ndayishimiye yaciye atanga itegeko yuko nawe nyine akurwa ko maze agajaho umwizigirwa wiwe. Muri ano makuru turaza kubabwira ibikomeye byinshi biriko biravugwa, aho President Evariste Ndayishimiye ibihangange vyamubwiye yuko urupfu rwa General Arengiyome Bunyoni ari we azarubazwa kandi ari we azarwishura, mu gihe President Evariste Ndayishimiye ashaka kugira igihangange akora ko. Kuri ubu ngubu bakamwishura yuko bitakunda na General Arengiyome Bunyoni mu gihe agipfunze gutyo ko bamwihoreye bose yazabamarira mu mvuto. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru ahambaye cane, co bikoze bamwe n'abandi babona yuko President Evariste Ndayishimiye atabona aho ahungira mu gihe General Arengiyome Bunyoni yoba yapfuye. General Arengiyome Bunyoni ni ikiziga ciwe cyungururijwe muri Kira Hospital canke aracahema umwuka w'abazima, nuko nyine bamujanye ahari ubuvuzi. Byose rero tugiye kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Hari hagize iminsi haravugwa amanama akomeye cane avuga ku kugene abajenerali bakomeye cane bakoraga inama babwira President Evariste Ndayishimiye ko yatezurira uwo bahoranye ku rugamba, avuga yuko nubwo yakoze amakosha, kuri ubu ngubu amakosha General Arengiyome Bunyoni yakoze yamaze kuyamenya, kandi ko aramutse amutezuriye akamurekura gutyo ko General Arengiyome Bunyoni yoba yarize bihagije. Ariko President Evariste Ndayishimiye yabandanije kunana kuko arafise inziga ikomeye cane, bivanye nuko yabona yuko General Arengiyome Bunyoni nawe yacimutanga yari kumwica. Kuri ubu ngubu Arengiyome Bunyoni amakuru ari kumuvugwa ko akaba ari amakuru ateye ubwoba. President Evariste Ndayishimiye nimba General Arengiyome Bunyoni yapfuye ari buze kwikura muri iki kibazo, mu gihe yarari mu bibazo bindi bitandukanye, cyane cyane ibibazo bijanye n'intambara zigize iminsi ziravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara President Evariste Ndayishimiye yashoyemwo abasirikare b'u Burundi. Kuri ubu ngubu abenshi bakaba baracikanye, abandi bakaba baraburiye mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu c'u Burundi cyaraguye mu bibazo bikomeye mu bijanye na diplomasi. Kuri ubu ngubu ibijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu canke n'ibindi bihugu vyaratosekaye, cane cane uhereye ku gihugu cibanye cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi bivanye n'izo ntambara President Evariste Ndayishimiye yishoyemwo, kuri ubu ngubu kirugaranwe, nta rubibe na rumwe rupfunguye hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye cy'u Rwanda. Kandi murazi yuko igihugu c'u Burundi cyahora gihana ibipfungurwa ndetse n'ibindi vyankenerwa cane
n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, haba mu bijanye n'akazi gasanzwe gakorwa ka misi yose kanjirizaga Burundi amafaranga menshi biturutse ku Rwanda, aho kuri ubu ngubu igihugu biturutse kuri izo ngwano Perezida Evariste Ndayishimiye yishoyemwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu n'imbibi nyinshi Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu zirugaye. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa ivyaha bikomeye cane, harimwo gufatanya n'umurwi wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, umurwi FDLR ho nyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu bikaba byarazamuye icuka kibi cyane hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, ubwo izo ntambara zakomera cyane, ubwo umurwi M23 washaka kwigarurira igisagara ca Uvira. Harapfuye abasirikare benshi b'u Burundi, abandi barakomereka mu bitaro vya Bujumbura. Murazi neza yuko inkomere ari nyinshi, bamwe babandanya no gucikana, aho mu cyegeranyo cakozwe bivugwa yuko kuri ubu ngubu inkomere z'abasirikare b'u Burundi ndetse n'impfu z'abajenerali bakuru bari barongoye amabatayo aribwo bwa mbere zibayeho cane kuva iyi ntambara yatangura, aho benshi bavuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaguye mu kaga gakomeye, mu buryo igihugu kuri ubu ngubu bivugwa yuko kitazongera guca gitora mitende. Ivyo byose rero bikaba vyegeye kuwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, bivugwa yuko yahawe amahera menshi na mugenzi w'igihugu ca Kongo Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu bikaba byaramwankanishije cane n'ibihangange, bivugwa yuko izo ntambara taco zamariye Uburundi ndetse n'abarundi muri rusangi, usivye kubapfungira mu gihugu kitagira umuyaga nkuba, kitagira igitoro, kitagira amazi ndetse n'ibindi byose vyankenerwa. Kuri ubu ngubu abanyagihugu babayeho mu bwoba, bavuga yuko umwanya n'umwanya bashobora gupfa, hari abicwa n'inzara ndetse n'abicwa n'indwara zikomoka kutagira amazi, isuku rike ndetse n'ibindi byinshi. Abanyagihugu ntibiyunguruza, nta gitoro gihari, igihugu kuri ubu ngubu carapfuye, aho bimwe mu bihangange biriko birabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko nimba igihugu caramunaniye kugitunganya, agomba agihe abandi bashoboye kugitunganya. Twarababwiye amakuru menshi yagiye aravuga yuko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yapfunga General Arengiyome Bunyoni, yamwagiriza yuko ariwe yatumye ibintu byose bizamba mu gihugu. Kuri ubu ngubu General Arengiyome Bunyoni aragize iminsi afunzwe. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko ashobora no kuba yacikanye bivanye n'ukuntu yakuwe aho yaragwariye, acunzwe cane kandi apfukapfutswe ahantu hose umengo ni ikiziga, aho bamwe n'abandi batariko barakekeranya yuko General Bunyoni ashobora kuba yapfuye, ariko nanone bikaba byagizwe ibanga bakamujyana muri Kira Hospital, aho hizewe umwanya ukomeye w'ibanga kandi umwanya byitwa yuko ari VIP, aho amasoko yacu agenda dushikira avuga yuko ibintu vyoba byasubiye gukomera cane, kuko ibihangange byari byarahiye birarengwa yuko General Arengiyome Bunyoni nagira ico aba agapfa. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ari we azabizira. Twarababwiye ibijanye n'ishano ryahawe umukuriye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo, ariko Imana irakinga kuko nyine we yari akiri mu burongozi, ajanwa hanze kuvurirwayo, maze amagara yiwe arongera amera neza. Kuri ubu ngubu CNDD FDD ndetse n'imbonerakure zirasigaye zegukira Reveriyano Ndikuriyo, abahora bagendera mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza. Murabizi yuko bwa mbere Nkurunziza agicikana acimara gushengera begukiye General Arengiyome Bunyoni, aho General Arengiyome Bunyoni ni Reveriyano Ndikuriyo ubagaba. Kuri ubu ngubu ibihanganye nka byose byajeje kuva kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu biri kuri Reveriyano Ndikuriyo. None Bunyoni nimba yapfuye koko nk'uko amakuru adushikira bivuga, biri buze kugenda gute? Amakuru menshi turiko turakura amasoko yacu nk'uko
amasoko menshi ariko arabivuga nuko General Guillaume Bunyoni yimuriwe mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura, ariko nanone ukugene yajanwe muri ivyo bitaro, ukugene yaracunzwe, ukugene yarapfukafutswe hose baterura umengo n'uruyoya bateruye, bivugwa yuko yoba yahejeje gucikana. Kuko nari mpejeje kubikubwira, inkuru iriko iragarukwa ko cane nga mu gisagara ca Bujumbura nuko Bunyoni yari yinjiye ibitaro bikuru vya Gitega ku wa 9 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025, inyuma yaho hari abatabaje ko yasa n'uwataye ubwenge atari kuvuga, niyo bagiye kumuraba mu cumba bamusanga yinyegeje munsi y'igitanda. Izo ni inkuru nyine zavuzwe mu gihe General Guillaume Bunyoni vyamenyekana yuko arwariye mu gihome yashizwemwo, aho nyine byaboneka yuko n'ubundi yacitse ikiruruma, yataye ubwenge, burwayi bwiwe bukomeye cane. Twabwira yuko amakuru nyine ariko aravugwa uyu munsi muri ano masaha. Inyuma y'umutaga General Guillaume Bunyoni yinjizwe ibitaro vyigenga Kira Hospital i Bujumbura. Mu misi iheze yari yatoye mitende, abamwegereye bavugwa ko yashobora kubavugisha. Ntituramenya ko ibintu vyoba vyayangaye canke ko hari ubuvuzi badafise Igitega bwatumye amanukanwa i Bujumbura, ariko nanone birashobora kuba vyayangaye kuko ukugene yatwawe nk'uko amasoko yacu abivuga, bivugwa yuko yarapfukapfutswe impande n'impande kandi yaterurwa umengo n'uruyoya. Bamwe n'abandi bavuga yuko babonye yuko uko yateruwe ari nako nyine ibiziga bisanzwe bikurwa, aho bikurwa bijanwa muri morgue, aho bamwe n'abandi bariko baribaza nimba yoba yajanwe muri morgue ya Kira Hospital canke yoba gihumeka canke gihema akuka k'abazima. Kuri ubu ngubu akaba yagiye guhabwa ubuvuzi bwisumbuye ko mu ndwi iheze hari umurwi urimwo uwujejwe kugendanira umukuru w'igihugu, bamwe mu bakuru b'iperereza n'abapolisi batembereye ibitaro Kira Hospital barabizunguruka vyose. Ntakeka ko umugambi wo kuhazana Bunyoni wariko urategurwa. Abegereye ibitaro batubwiye ko habayeho akantu ko kumunyegeza mu maso ndetse n'ahandi hose baterura umengo n'uruyoya, bamwinjiza bamucishije inyuma. Ubwo batinya ko nyine ari abashobora kumenya ibiriko biraba, batubwiye ko bamuzanye apfutse hose, haba mu maso nk'uko nyine ibiziga bisanzwe biraterurwa. Bahavuye bamujana muri kimwe mu vyumba 4 vyo hejuru, ibizwi nka VIP bigenewe abakuru kandi usanga vyigenga. Aho hantu haracunzwe bikomeye n'abajejwe umutekano. Ni inkuru ikomeye cane ariko iragarukwa ko bamwe mu bihangange bariko baravuga yuko Bunyoni aramutse apfuye rwoba ari rwo rupfu rwa President Evariste Ndayishimiye. Tubibutse ko General Guillaume Bunyoni yabogojwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga mwaka wa 2022, yagezwa ko ari we yatumye igitoro, isukare n'ifumbire bikena ngo mu ntumbero yo gutembagaza President Ndayishimiye. Muri Ndamukiza mwaka wa 2023 Bunyoni yarahagaritswe aho yari anyegeye ku mukuru w'umutumba ku Mubone, mu nyuma yavuye ajanwa gupfungwa mu iperereza i Bujumbura mu ihoro rikuru rya Ngozi, hanyuma mu ihoro rikuru rya Gitega, aho yateguriwe agasho kadasanzwe gatuma atabonana n'abandi bantu. General Bunyoni yagirijwe ivyaha bikomeye harimwo ivyo kunyegeza, gutembagaza President Ndayishimiye, mbere hanagiyemwo ngente yoba yaragerageje kwiba umupfumu wa President Evariste Ndayishimiye. Yagirijwe kandi n'ivyaha bijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwiba amatungo adasiguritse. Yaciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo atari make, aho kuri ubu ngubu bivugwa yuko
General Ngiyome Bunyoni ibintu byayangaye noneho atari ivyo gusa kuri ubu ngubu bivugwa yuko yoba yahejeje gucikana, abandi nabo bakavuga yuko rero Bunyoni nubwo yakoze amabi menshi ariko atakagombye gupfa gutyo nk'impene kandi yahora komeye. Hari byinshi yego bivugwa yuko yakoze bibi, bivugwa yuko yakoreye igihugu, ariko nanone bamwe barabandi bavuga yuko yakagombye kuhabwa iteka. Koko ikiziga ca General Ngiyome Bunyoni aricyo kinjijwe mu bitaro Kira Hospital, hari buze kuba ikiko mu Bujumbura igikuba cyacitse. Mu ma message yose ariko harahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, biravugwa yuko akarwi k'abajenero koba kateguye ikintu gikomeye cyane mu gihe General Ngiyome Bunyoni yoba yashengeye, mu gihe binginze President Evariste Ndayishimiye ngo bamuvurize hanze igihugu, ariko akabandanya akanana akavuga yuko ari intumbero yo kumutorokesha. Abandi bakavuga yuko magara yiwe hatameze neza, kagomba kuvurirwa ahantu hakomeye cyane kandi bagomba kwita ku magara yiwe. President Evariste Ndayishimiye n'ubundi akanana ko bashaka kumutorokesha nk'uko Hussein Rajab yatorokeshejwe, ariko nanone ibihangange biracunze cyane President Evariste Ndayishimiye kandi biramucungiye ku magara ya General Ngiyome Bunyoni. Twarababwiye intambara zigize iminsi mu bihangange vya CNDD FDD, aho President Evariste Ndayishimiye bamukengera yuko yishe igihugu kandi yari yabeshereye General Ngiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu akaba amaze igihe kinini apfunzwe, ariko ibintu bikaba byarunyutse ku murindi ukomeye cyane. Intambara President Evariste Ndayishimiye yari buze kwikira, se General Ngiyome Bunyoni koko yoba yagiye guhabwa ubuvuzi bwisumbuye ko canke yoba yacikanye nk'uko bamwe n'abandi bariko baravuga yuko ababibonye babonye apfukapfuse umengo ni ikiziga. Turabandanya kubatohoreza amakuru mu kandi kanya turababwira bishasha tuzaba duhejeje kuronka, kuko amasoko yacu nyine atumenyesheje yuko bakiriko barakurikirana ukuri kw'ibingibi biriko biravugwa mu bitaro Kira Hospital mu vyumba 4 vyateguriwe abakuru, ibizwi nka VIP. Mu kandi kanya muze gukurikira, imuze kuja kure, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo tuze tubageza ko bishasha tuba tumaze kuronka. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.